Mwiriwe canke mwaramutse umunsi bivanye n'ahatumbereye. Nabaye kaze kuno munsi aho tugiye kuyaga ku bintu bitandukanye. Nizere ko meze neza. Nizere ko meze neza, je wahanje meze neza ndashima. Ko biri kose ndashimira Imana meze neza. Nawe nizere yuko ukomeye, wori kuranyumviriza muri kano kanya nizere ko meze neza. Kaba utameze neza naho wizere ko ibintu bizogenda neza, ushobora kuba ugwaye, ushobora kuba ugwaje. Ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye, ariko ndakuremesheje bizogenda neza. Ejo izuba rizaka, ushobora kuba upfunzwe, ushobora kuba ufise ikibazo c'ubukene, ushobora kuba ufise ikibazo cyaco cose, ushobora kuba warenganijwe, ushobora kuba ufise uwawe yarenganijwe, ushobora kuba ibibazo ni vyinshi. Ibibazo ni vyinshi kuri iyi si kandi sinibaza yuko bizohera vuba, bishobora no kudahera, ariko ndakuremesheje bizogenda neza. Ejo izuba rizaka. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje YouTube ni Apo Business. Ni chaîne ncishaka amavideo atandukanye, amavideo atanga impanuro zitandukanye, amavideo ajanye no kwiteza imbere, amavideo y'imibereho, amavideo ahanura bitandukanye. Nico niyemeje kuri no chaîne yanje, rero ndaguhaye ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Kuno munsi tugiye kuganira ni ikintu nkunze kumva, ariko rimwe kikasiga abantu ntibagihuriza ko, sinzi nawe kukibona, ariko nico ngiye kuganira nawe. Ndamaze kumva abantu ugasanga n'umugore cyangwa ugasanga n'umugabo. Mumbabare sinsanzwe nkora amavideo y'abagore canke abagabo, kuko muhava muca mumbaza byinshi ntabyo nzi cyane, bico bituma ntabyinjiramo gose, ariko mvuga ibibayabaye, mvuga sindabyinjiramo gose ivyabubatse, kuko sindi umu expert muri ivyo, je suis pas spécialiste w'ivyo bintu. Ariko ico nkunze kumva, washaka kumva umugore cyangwa umugabo akavuga ngo jewe konte yiwanje, tije ndafise konte yiwanje, umugabo atashobora kumenya. Ati iyo konti ayizije nyene, umugabo wanje ntayazi. Cakumva umugabo ngo je ndafise konti yiwanje muri banki, umugore wanje ntayazi. Ati iyo konti naho ntayazi, sishobora kwimubarira, ni banki imwe ntayazi. None jemba nibaza ko mugihe mubana muba musangiye gupfa no gukira nkuko babivuga, muba muri umwe, ni gute umuntu ashobora kugira konte uwo mubakanye ntayimenye, ntayimubarire? Ni izihe mpamvu zikunda kubituma? Naho uri kurumviza ino video, ni iyihe mpamvu ituma umushinga nawe wawe utomwereka konte kanaka ufise mu banki kanaka? Ni iyihe mpamvu ituma wewe wa mugabo we uri kurumviza ino video, madamu wawe utomwereka konte ufise, utomwereka hariho konte uwo munyegeza kurya atayimenya? Hari abavuga ati ni mugihe mutumvikana, mugihe mutumvikana ntumubarira, mugihe mwumvikana niho mubarira, mutumvikana ntumubwira. Ariko ico kintu kizagukomeza kutumvikana. Dufate ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe amunyegeje konte ufise ahantu, umunsi umwe ko murarabonye bodero canke birashitse aramenye ko ufise iyo konte, ntiyigeze ayimenya, ariko arayimenye. Dufate ntimwari mwumvikana, ariko ntivyari birenze, canke mwari mwumvikana, wibaze ko umunsi azoyimenya utari wayimubariye, ariko akayimenya vy'ukuri. Wibaze ko umubano umwe utazobutanguye. Sindi kuvuga umubano umwe mu rugo, kubera si nabivuze, je suis pas un expert w'ingo, wo kumenya ingo kuntu zibaho, kuko mwoca mumbaza vyinshi birenze. Ariko niyihe mpamvu ituma, ni igiki wunguka? Canke ni vyiza kutabwira nimero de konte uwo mubakanye? Hariho n'abagera ku rundi rugero, aho usanga umugore wiwe ntayazi
canke umugabo we ntayazi, abo bavuka ntayo bazi, abavyeyi we ntayo bazi, abagenzi we ntayo bazi, ni wayizi wenyene. Eputa iriko amafaranga menshi, ugasanga umuntu arafise konti iriko miliyoni 50, nta nshuti, nta muntu n'umwe, nta mugenzi azi iyo banki, azi iyo konti, kiretse banki yonyene yashiramwo be nawe gusa ni babiri. None ko amagara adasezerana, utamenya ngo ejo ngo uzomeze gute. Hamwe ejo vyoshikwa gira accident caho kitaba Imana, ari waruyizi wenyene, ayo mafaranga ni ndazoyarya. Waravyaye abana, warafise umudamu, warafise inshuti ziyakeneye, warafise abo wafashije, warize muri banki nta muntu wayibwiye, none uritavye Imana, witavye Imana ata muntu n'umwe ayizi, ayo mafaranga azoribwa nande? Ninda azoyareklama, ninda azogenda avuge ngo ahantu ngo hariho konti y'umuntu kanaka, none yaritavye Imana, amafaranga turayakeneye, mu gihe ata n'umwe ayizi bizoherera hehe? Urashogira agasandugu, ego nivyo, mugabo kamenyesha umuryango, kuko ibintu nk'ivyo birabaho biri ku bwinshi. Ndavyumva n'abagenzi, ndavyumva nabo tuganira, ndavyumva n'abatandukanye. Gasanga ko barati je ndafise konti hariya muri BRB barayizi, mugudu madamu wanje arayizi, ariko ndafise indi muri banki ubu nta numwe ayizi. Ntawe tuvukana niyo nanyegeje. Ntawe none nimba ufise umudamu akaba atayizi, nta mwana wawe ayizi kandi barakuze. None amafaranga aca kuri iyo konti akora iki? Ubundi yaba amafaranga yari iterambere ry'urugo. Iyo mufise projet mu rugo, mwabwiza kumenya mbega amafaranga y'ino projet nayo ava hehe, abitse hehe. Ariko igikuru kibabaje, cambabaje, kimbabaza, nukumva ko ufuta konti ukayishira ko amafaranga, ugasanga nta muntu n'umwe azi iyo konti ashobora kuvuga ati niwitaba Imana azoyakurikirana. Nukuvuga ufuza twagwa n'abandi bantu, sinzi ko ari amabanki aciyatwara, murashaka kubimbwira muri commentaire. Iyo umuntu apfuye atarumwe azi iyo konti, ayo mafaranga uruhira jahe? Amabanki ararondera umuryango w'uwo muntu, amabanki arayakoresha, ama business yayo bigenda gute? Kuko mu gihe banki bitarondera umuntu yashengenye niyo konti kugira ngo irondere umuryango ibaye amafaranga, bizoba bibabaje. Azoribwa n'abantu batana yacokeye, azoribwa n'abantu batanakuzi, azoribwa n'abantu batigeze banaguhana n'icumviro cyo kuyarondera. Nawe uzoba wungutse iki? Ugerageze uri kuranyumviriza, nimba nawe cyo kintu kikurimwo, uko nari cyo wohindura uhindure, hanyuma mumbwire muri commentaire ni gihe gituma utabwira konti wo mwubakanye cyane, ni gituma uvuga uti no konti yanje madame ntazoyimenya, umushinga nawe wanje ntazoyimenya. Mbega nta nkunikizi bishobora kugira? Ni muri commentaire byose mubimbwire, mwama mwabikoze, tukaheza tugasangira ikiyago n'abandi basoma commentaire bakamenya ivyumviro bitandukanye, bakamenya ico bivako, hanyuma ari uhindura agahindura. Mugabe ikintu kibabaje ni gushengera amafaranga wari sana 5 umwe ahazi akazoribwa n'abatari banakuzi. Murabibwira muri commentaire ko babimeze. Ndabashimiye cyane, nizere ko ino video yakugiriye akamaro, wayumvirije, nizere yuko warumeze uko arico wohindura cyangwa ukambwira impamvu muri commentaire nababwiye. Ukaba utaragira sabone usonde kuri sabone canke subscribe, bivana na telefone yawe cyo yandika, ukazoronka ibiganiro byanje ku munsi ibiganiro ncishako bikagenda neza cyane. Tuzosubira nawe utaha, mwakoze gose.